kubumenyi gusa uduhaye sinorongo ico ndabugura urumva nawe kubumenyi bw'iwawe no munsi urataye inoti 220. Wow, ku ubumenyi bwawe umviriza inoti 220 ugenda uyibyaza umusaruro. Kandi byose biba aha mu Burundi. No. We kubera rero ufite ubumenyi bwinshi mu vy'ibiryo. Aka kanaka omeri chanje. Aka kanaka harava mu Rwanda. Muri ve bakora mu France. Hariho inani bakoresha nk'umwambiro. Kuri kwimana. Ngabo kiwa make 5000 nigenda bagire igarama rimwe. Ucugenda kuri Google ucumpinyuza igarama rimwe uza kurisanga ku madolari 8. Wewe hari na kimuratera? Jemuhira. Mwira nabyo baje kubera twega tubifata nk'ibintu bisanzwe. Umviriza rero ndakwereye. None nk'umuntu Chess kwanza chess. Nacukubitanga. None nk'umuntu agwanye Burundi mwipfurize. Umuntu agwanye Burundi. Umuntu abagomba gutwishira agomba kudigirira nabi. Umubiri wawe. Ahubwo twomurondera ukamugigiza nawe nyene tukamusira mu kuzimu. Tukamugigiza nawe nyene tukamushira mu kuzimu. Uwangu komera. Uwangu Burundi ndakuye kubaho. Nakuye kubaho. Yego kabisa. Nukuri. Iyi ni inzahabu yo mu Burundi. Umutagafera urazimvye. Mpamvu twavuze udanaza ngana. Umutagafera awudanaza ibihumbi 5 by'amafaranga y'amarundi. Mukukirya ndatonora nk'ivuga cyane. Mukukirya uratonora uragira nguko ucubona y'amazi. Amazi. Kamwe na tebutawe. Aha rero umutagafera umuntu agwaye umugongo barakora n'iji yawo. Ucugenda kuri Google urabo umutagafera urashobora kubupima ikiro. Baze kumbwira ikiro. Ayo mazi uvuze no rusangamwo ucuyano. Uranunuza urajya umengura hiye reka cegira ko tu. Urahiye. Haleluya. Uravamwe n'umwambiro. Mama none mwe murayijya? Canke ni y'abagabo gusa? Kumumama yibarutse. Kumumama yibarutse kubera sazo n'umukuziye. Kumumama yibarutse ubu n'umumama ingera kamaro kuriwe. Umumama yagiriwe cesarienne. Una kamaro iyi ni sukari original. Yakwe? Kandi bagende kuri Google barabe umutagafera umwugu kwa madolari ngaha. Niho muca bumenya inzahabu dufise. Kumbe nuko umeze. Ahubwo ni munza nawe nanjye ngiye gutestinga. Naguzibira gace tujunyene. Oya umwe noca nawujana muhira. Nzana yagwanje. Na numwe siganye undi. Uca nawo gutwara. Waca gutwara. Iki ni camwa aha mu Burundi tukirimye. Direct woba yakarakimye wese yacaronka amafaranga. Nigiteba kwera cyane. Kirateba. Ni jufi. Barumva iranakenye ngaha mu Burundi. Bavuze n'ibihumbi. Sister wowe wabaye umugamba ijufe urarizi. Ijufe ndarizi. Amatunguru ndayazi. Amatunguru kandi avura n'ingwara bita umubwabwa. Bajya abantu bakina imipira ukazumva imbwa ziramufasha. Ajya amatunguru arabivura. Okay. Rero kandi byose biba aha mu Burundi. No. We kubera rero ufite ubumenyi bwinshi mu vy'ibiryo. Aka kanaka omeri chanje. Aka kanaka harava mu Rwanda. Muri ve bakora mu France. Hariho inani bakoresha nk'umwambiro. Kuri kwimana. So byumvikana ko hariho imitagafera bace bayikura muri Vietnam canke muri Hong Kong kubera ari higwiriye. Kandi yoyo ntibafise naturere nk'iyi. Yoyo ni projet. Bafashe baramodifia imbuto. Bacha bita kumuri na OGM kwa. Nivyo bace bamodifia baragira GMO hama bagronka barayigwiza kugira baronke ukuntu ba producer iyo mitobe bashira mu no muri ijya miti sinziriza nyinshi uzosanga ifise na odere yiri. Okay. Barashi
barashira no mu ahubwo namwe bw'abafaso umviririzamwo fatiraho umwana agwaye inkorora yase gukira base ari ivumbi biroza mu muhogo ewe cumuha umwana urumva iki ini camwa gikomeye basi iki ino gifata nk'umuzabibu w'u Burundi kandi kinimboneka rimwe mu Burundi kiwa make 5000 niba nabagire igarama rimwe ucugenda kuri Google ucumpinyuza igarama rimwe uza kurisanga ku madolari 8 igarama rimwe by'umutagafera no kuvuga ayo n'amagarama igihumbi aya n'amagarama igihumbi camwumbwira amadolari arimwe yewe gaye hanyuma cica muce muraba ibihingurwamwo muce muza muri commentaire mumbwire ko ndumubeshi iki gusa naho bokima ngaha muri mu kiyaya ca bokima basi muri zone Minago gusa umwuzukuru n'umwuzukuruza yofajya nari hanze byo ronka isoko ubutwo birimo isoko none yobura gute kandi bikorwamwo ibintu byinshi muri medicine baragikenera mu myambiro baragikenera no muri ji baragikenera tuje kirima none nitukirime ariko ikibazo naco gukirima tuce tukirima uruvangi ataho wabishoyemo umutaye canke ngo babigire nka project ucusanga ari bya bindi turimye bikadupfako bigaca vyerera rimwe kuri twese ataho wabigiriye isoko canke ataho wabishize muri budget y'igihugu nk'iyi ni nzahabu yategerezwa kwinjiriza igihugu naho nyene mugabo uko biri kose umuntu yo kwirindangira ntazashiremo mangre ibi iki mu bisanzwe gisosa neza kubera ata engrais kirimo na ibindi birimwa nka projet bibiri modifié bigisosa kigwiza amazi gusa kugira baronke zijya immunity novuga abasoda bacu kugira baronke ukuntu babikoresha ariko iki kiri naturel gifise sukari originale gifise kubaho neza ku magara y'umuntu ego wow ya umuntu bawita ukiriye kirasosa ngenda guhonje gute gase gute shiraho umvirize wavyumvise umenga n'umuco buganiweho isukari naturel nyene abari byo ari original umva gute aha nyene nuko twarose mutoye yaba hari byishine kugura byishine bitwara muri frigo urumva iki mu bisanzwe ari icarakomeye cyane kirazana amazi akajojo umutagafera uramaze ukiki ni grace barabita cyahumva bagata iwanyu barabita hari hano biteye hari yatubona tubibona byinshi byandagaye ugomba n'imbuto uzigura muri ibyo nyene urumva nk'ubukiruta uzirutora ugatura abantu urutero ukaziruvoregera imbuto zihacimetse wumvise ubumenyi bw'uwo mwana gati ufise imyaka ingana 11 uriga ingo ndakubaza ikintu cyariyo umupeti ndamukunda gose aratubwiye ubumenyi bwo kuronka imbuto uvuze imbuto kugira tuyironke bigenda gute kama kifate kwenye oya wana reka kwenye oya nana kimwe katura abantu gitere bada kugitereraho imbuto zisaziduza undi umutwe icabituka ivyanka n'ibindi bimera bimaze kuduka acaza uruntukuruti gacaru tangura kuzana ibintu by'ibisohoka nabyo nyene bikaza birasa none wowe nk'ubu uvuze ati umuntu muhanure kubitera ubona yo bitera bitera kuko kimwe ndakiguza 5,000 nk'ubu wowe utuvize nk'ibiti 10 kuko ndazi umutagafera umurashura kwama ko nk'ibishika 50 birarenga numva rero ko bufise ibihumbi nk'amajana ngahe mu kwita kimwe birenga kubera hari ayibanye mutaba mu bifise reka cinda gucorera kubumenyi gusa uduhaye sinoronga ico ndabugura urumva nawe kubumenyi bw'iwawe uno munsi urataye inoti 220 wow ku ubumenyi bwawe umviriza inoti 220 ugenda uyibyaza umusaruro Peti wiga mwaka ngahe? Mwaka 5? None peti ndakubaza. Itaburana. Peti ndakubaza. Wewe hari ndakimuratera? Jemuhira. Mwira nabyo bate kubera twega tubifata nk'ibintu bisanzwe. Umviriza rero ndakwereke. Ivyo nivyo bitumye uronka izo 20,000 byumvikana uzutere. Sivyo? Hari gihe tuzogaruka ariwe dushorera
ubona biriko bigira abamama bonyene wewe azobe ari umuhinga wavyo umva ko ufise n'ubumenyi ukiri mutoya wavyo aha uzutereyo nawe ibindi byinshi unumvise ko bizi ni papayi nyinshi basubara gutera papayi mandarena ibijumba turi tubibonye hariya bashobora kubiterana kubera ari ibintu bisanzwe imbere y'iwacu umva murakeneye n'umuntu azakabigura akabaha amafaranga n'indimu zose indimu wavuze ufite imyaka ingana 11 wiga mu wa gatanu uri kuraraba igihugu cy'iwacu wumva ucipfuriza ineza wewe wumva kuba uri umurundi biguha kuba wumva gute kuba uri umurundi kuba ndi umurundi ndera kazoza kiwanje nako Burundi kozi ngakenera nati uteze Burundi imbere nivyo ukenera none nk'umuntu chese kwanza chese naje cukubitanga none nk'umuntu agwanye Burundi mwipfuriza umuntu agwanye Burundi umuntu abagomba gutwishira agomba kudigirira nabi umubiri wawe ahubwo twomurondera ukamugigiza nawe nyene tukamusira mu kuzimu tukamugigiza nawe nyene tukamushira mu kuzimu uwangu Burundi komera uwangu Burundi ndakuye kubaho yego kabisa ukuri hasigaye abafise umutima mwiza n'abakorera neza abandi ndetse dukorera igihugu cyacu neza beti ndagukunze cyane Jemba mvuka muri zone Minago uno munsi urabaye mwene wacu kandi Imana ifashije nzogaruka wavuze bakwitande wiga kwishure bitagura uba heko kugira umuntu niyagaruka aza gutora imba udusice hajya kubahumure kubahumure ndahabo kubahumure usice Ikubaza ukavuga ati umwana umwana wo kwa Misigaro wavuze ishure wigako kwishanga muri gahunda ariko izina ry'ishure ishure basize gitwa gute ekofoto okofa gahunda wigishwa n'umwarimu yitwane uwo mwarimu nzomurondera uyo tega fera bayidanda angahe mama hera mabitanu ngarura nega nkuyamene bebere ewe umwana nanjyoheye na uyu mwana nanjyoheye cyane gose nanje ndamukunze aburi gihombe Peti Uburundi bukwiye kuryoherwa kuba bugufise agenda ryoye kuba na wavuze witwa niyo nkuru Samuel wo kwa Misigaro kuri eshure koko gahondo cyane bapunzi Electromeka ingura moto mu Burundi Mama Victoire igitangaza mu Burundi igitangaza nyabaki waruzi yuko ngaha mu Burundi hasigaye hari uruganda rudasanzwe rwitwa Electromeka ruhingura moto zidakoresha igitoro zitwa Muravyo aha mu Burundi nyene yo sinabivuze mu gahari nukuvuga yuko Electromeka ihingura ubwoko bw'amamoto bushika butatu moto Muravyo irashobora kugenda ibirometero 125 utarongera kwishira kuri share kiza moto Muravyo nta sheni ifise nta by'amavuta ntikorerwa na vidange muri make hacikugoza kugira bakwereke yuko zikomeye uguze moto Muravyo Electromeka iguha garanti y'umwaka wose iyigukorera ku buntu erega hewe za moto zirakomeye mviriza kabijya ka Electromeka irahingura n'amamoto afise porte bagage ku buryo moto imwe ishobora kunguruza ibira 500 Electromeka irafise na garage ikora moto z'ubwoko bwose none Electromeka ikorera he bantu mukeneye moto zidakoresha ibitoro ubu zikorerwa mu Burundi na komande zibera mu Burundi mukariha mu mafaranga y'amarundi ku giciro ciza cyane bazita Muravyo Electromeka izo yarasohoye n'imodokari Electromeka irakora ku bwinshi na tujya dukinga dukoreshwa n'abagendana ubumuga Electromeka muyisanga kuri Avenue de la Mitié muri Galerie Blessing Market
amazi bakure kuri 69 144 843 Electromeka urashoboye pe.